isozerwa ku nshuro ya mbere y'indwi hariwe inyigisho z'ubuhinga bwa none ryatunganijwe na KitHub rifatikanije na Inoteke ngo umuntu umwe ngo ntashobora gutera imbere ariko akoranye n'abandi ashobora gushika kure. Bikaba vyashikirijwe na Evariste n'intunze aserukira imbere y'amategeko KitHub mu Burundi igihe ariko arashikiriza icatumye hatunganywa urwo ruganda. Cyateguwe no festival ubwa mbere kugira ngo twerekane ko mu Burundi hariho abajene bashoboye gukora mu bijanye na numerique. Ikigira kabiri kugira ngo dushireho uruganda rw'ihuriro ry'amashirahamwe yose asanzwe akora mu vya informatique iyo twise digital et aussi abordable. Intumbero igira kabiri kwari ukugurura academy twise ASEA aho izo karihiriza ubwenge aba professionnel kugira ngo baronke amasertifika n'impamyabushobozi z'ubuhinga bugezweho kandi bafashe mu kubakariza ubwenge mu bijanye madomene atandukanye kandi twongeye duhe akaryo amashirahamwe atandukanye akora mu Burundi mu vya informatique aze yerekane ivyo basanzwe bakora n'ubuhinga bagezweho. Kandi intumba cyo tuyorganiza kugira ngo tubereke yuko umuntu wenyene adashobora gutera imbere ariko akoranye n'abandi ashobora gushika kure. Aho mwagiye mubona yuko hariho amakademi yo hanze nko muri Inde bari kumwe baratwigishije, abo muri Luxembourg baratwigishije, nabo muri Ghana baratwigishije, batwereka yuko muri mutualisation bashobora gushika kure kandi yuko KitHub iri ku bikorwa kugira ngo ishobore gufasha abantu bose bifuza gukoresha ubwenge. Ngo amashirahamwe yose akoresha ivya informatique akazoronka kunguko kanini mu bijanye no gushira hamwe ibikorwa baba bakoze. Ico amashirahamwe azokunguka ubwa mbere nkuko bivuze muri iryo Digicom Burundi azoba ari ihuriro ry'amasosiyete yose akora mu vya informatique. Ubwa mbere azokunguka nuko azoronka akaryo ko kuganira ibibazo n'andi mashirahamwe bahura navyo kugira ngo bitorege umuti vyoroshe. Ikozo usanga yisangije ugasanga mu yindi shirame kanaka baragitoreye umuti bakoreye hamwe akavyungukiramwo. Igira kabiri no kugira ngo bashire hamwe ibiciro by'ibyo bakora. Kakarasanga nka logiciel imwe gugwa miliyoni 10 iyindi societe yindi ugasanga igugwa miliyoni 2 ugasanga uhagusha miliyoni 2 ahici isoko abandi ariko bagiye hamwe kadosanga bashira ibiciro hamwe ku buryo uzosanga ibiciro byose biri standard takuvuga ngo ngaha ngo birazimutse bigize gute ugasanga biri ku rugero rumwe ugasanga bakorera hamwe. Ikigira gatatu bizotuma muri ayo mashira hamwe bakoreramwo bazarunguranya ubumenyi bakungurana ubumenyi ibyo bariko barakora. Umwe mu batunganije ivyo bikorwa mu mugambi Femme Deve Ngabire Erika amenyesha ko ico gisata ikidahurumbirwa cane n'abigeme agatera kama abavyeyi guhimiriza abana babo kuja muri ico gisata kuko gifise nakunguko kanini. Ni ubuhinga bwa none ni kimwe mu bisata kitijukiwe cyane n'abakobwa kubera ko baratega ubwoba cyane kubera ko barabona ko kirimo abasore benshi abagabo benshi bagaca batinya ko nabo baca bitirirwa ubwo bundi ko bamwita ko ari abahungu les filles les garçons manquent urumva bagaca batinya ugaca usanga rero ntibavyijukiye cyane mu kibano barababuragiza barambwira ati mbega ubwo buhinga ugira wige buzogufasha iki eske bizogufasha gutunga umuryango wawe wewe ntiwaremewe kuja kurera umuryango ugaca usanga rero ivyo bisata ntivyijukiwe cyane n'umukobwa kandi twaranabonye cyane ko n'abavyeyi batabasunika cyane kuvyitaho. Turateye akamo leta ko nawe nyene yoshira ko yodufasha na cyane cyane tubwo turakora umugambi kubera ko ntidushaka gusa gukorera mu bisagara turakeneye no gushika hariya kure hari umwana w'umukobwa abikunda avyipfuza muga ataronka ubwo bumenyi kandi ubwo bumenyi busaba n'ibikoresho ugaca usanga rero aragize ubwoba. Ni kuvuga leta idufashije tugashobora no gushikira bariya bari kure vyodufasha cyane kubera ko ico gitigiri c'abakobwa bavyijukiye kizoduga cyane kandi tuzobakenera no muri sur le marché du travail abakobwa ni benshi cyane mu minsi iza niho tuzokwikorako urumva turakeneye ko na leta idufasha. Shishahayo umwe mu bakurikiranye izo nyigisho avuga ko bataronse izo nyigisho bahomvye ariko kandi ko boza muri KitHub bagakora kugira bagire ico baterereye mu kurwanya ubushomeri. Akamaro kanini twarose bwa mbere nuko twaratuzi yuko urwaruka rusinziriye
ariko twabonye yuko hari urwaruka ruriko rurakora cyane. Twabonye ibitari bike bamaze gukora, ibijanye ama application bamaze gukora, turabona n'ivyo bari bategura cyane cyane kugira ngo n'urundi rwaruka rusinziriye ruve hasi rukore kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri gishobore kugira bashobore kwitorera inyishu. Akabandanya avuga ko ingorane bahura nazo ahanini ari ukubura ibikoresho bakoresha, cyo kimwe no kubura amasoko y'ivyo baba bakoze. Agatera akamo leta gushigikira urwaruka mu bijanye n'uburyo hamwe n'ibikoresho. Ingorane hanini tugira n'iz'ibikoresho, amamashini, kugira ubuhinga ngurukana bumenyi usanga tutaburonka vyoroshe, ariko kandi ivyo tuba turiko turakora ntivyoroha yuko tugira tubironkera isoko. Nuvuga ayo marogise tuba turiko turakora ntituyaronkera isoko vyoroshe bivanye n'imico y'igihugu cacu n'urugero rw'iterambere rura rugezeko. Akamo twotera ubwa mbere leta, twoyigira yuko ubwa mbere urwaruka turafise inguvu zo gukora kandi turiko turakora. Rero ubwo rwaruka rushoboye kuja hamwe nibarabe ingene badushigikira cyane cyane mu bikoresho, mu buryo, ariko kandi mw'ivyo bintu turiko turakora, ama service turiko turakora, badufashe kugira kuturonderera amasoko, haba ari mu bisata vya leta baba basanzwe bakora baze baraza kugira ngo bagure ayo ma service dusanzwe turiko turakora. Mukamenya kandi ko izo nyigisho zizokwama zitunganywa uko umwaka utashe.